nyakubahwa Professeur Deo uri kurakoresha iki kiganiro uramaze kuvuga ku byerekeye igandagurwa ry'umushikiranganje wa mbere Ngendandumwe. Burya yagandaguwe n'impunzi y'umunyarwanda niyo yamurashe yitwa Gonzalve Murenzi afatanijwe n'abandi bantu b'abarundi n'abanyarwanda abo bamwe bita complice. Hanyuma rero igihugu cy'u Burundi arahungabana aho hari 65 72 abanyagone bari barahungiye ngaha b'abatutsi baragize uruhara runini kubera harimo abafonctionnaire mu gutanga intonde z'abahutu bukwicwa baza abahutu baza abagore ko abarundi n'abanyarwanda bari hafi na hafi baragize uruhara mu kugira intonde zo gwata n'umuhutu no kumwica. Urabona ko u Rwanda rwihaye gukwirikira ngo bakiza amahonya bwoki wabo bagavogera ikindi iryo ni kagasuzuguro nyene. Twebwe abantu batwiciye abantu barahungiye iwabo nta muntu ariko arabasangayo ngo nabaduhe ngo tubicire hariya. Mugabo umenga yarihaye itegeko ryo mu president w'u Rwanda rwo kuza ararungika inteko ziwe ngira nawe nyine ahubwo ngira arajamo nta n'ububizi akagenda kwicira abantu ku bundi butaka kuvogera ikindi gihugu. Byaramaze kuba rero nk'akamenyero ahubwo ngira ni n'umwuga kuko imyaka ibaze kuba 30 basigaye bafise ikintu kimeze nk'umwuga wo kwica. Novuga ngo umuswa urya umumezo urariye isuka. Ikiko kijya kintu kiriko kiraba muri Kongo ni kibazo kimwe gisanzwe kiri no mu Burundi ko baravuga ko intara za ruguru zo muri Kongo za ruguru z'u Burundi ari z'u Rwanda. Ukuvuga ijya operation ishoboye gushoboka muri Kongo no mu Rwanda no mu Burundi naho urumva kwandi ko niba byoroshe nimba hariho umwidogo umeze uko birazwi biramaze gushigwa no ku maraporo amwamwe usivye ko nyene bitari ku mugaragaro cyane. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje twagateye akajagari baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze. Uchucha kumuchamu wachongera kwa nute muzenje chumukano chikwe bundu kecho tatumugano chikabana bagikanura atuutazi senamenyi senga jaseku abande banje ndumukambwe yari gaye umusimu tatinarati nguru yenyindi makatiru muhoho bihereze kibira chinyamaswa kamashure n'ubuzi. Njuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa nishira hamwe ryanyu Renape Burundi rikabicisha kuri radio isanzwe yikukira yo Radio Réveil la Voix de la Justice. Ikaze kandi mu kiganiro kidasanzwe aho tuza gucijya nino itangazo ryashikirijwe ku igenekerezo rya 13 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 risohowe n'umugambwe Radebu usanzwe userukirwa n'umushinga ntahe Jean de Dieu Mutabazi. Muri iki kiganiro kandi tuza kuba kandi turi kumwe na Adamo Niyonkuru. Adamo Niyonkuru n'umwe mu banyamategeko aza kubaha umwidondoro wiwe ku burebure. Muri iki kiganiro kandi tuza kuba turi kumwe na Madame Space Caritas Meya ari mu gihugu c'Ubudagi
akaba ari umwe mu bihebeye guharanira agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Prof Deo Munezero nkuko vyama ubwa Renape Burundi musangwe ikaze. Kamwe karamusya ni muriko wandemera gendo hamagare bene masabo amukara ucuca kumucamo wacongera kwanutse musenje ncumukano cigwa Burundi kecho tatumugano cigaba nabagikanura atuutazi senamenye sengaje seku babanda takindi barindirana tarubutindi Nguyo se Barundi baragaritse igihugu nico nekirembe utituruhaye ndatwapfuma ndapira ku rugamba utituruhaye ndatwapfuma ndapira ku rugamba Tugiriye ko nk'umugi w'igisahira turaha ijambo abatumire babanze batwidondore hama tuje mu mizi y'ikiganiro. Ijambo rya mbere turariha umushinga ntahe Jean de Dieu Mutabazi ari nawe yasohoye iryo tangazo kubijanye n'intambara zimwe zirabera mu gihugu ca Kongo aho berekanye amakenga atari make mu rugo rwandiko aza kutubwira vyinshi kubikubiye muri iryo tangazo. Jean de Dieu Mutabazi sinzi uko mutwumva. Nyakubahwa Professeur Deo ari watunganije iki kiganiro ndagize yambu n'abandi bose turi kumwe harimo uri mu Budagi no muri leta zunze ubumwe za Amerika mwese ndabaramukije nkuko yaje kubivuga nitwa Jean de Dieu Mutabazi nkaba narabaye umushinga amateka nkaba narabaye umushikiranganje uyu munsi nkaba ndongoye inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabaturutse ku ntambara n'andi mabi asinzikaza agateka kazi na muntu ONPGH. Iruhande yaho musanzwe muzi yuko n'abantu basanzwe bazi yuko Uburundi buri mu nama ijejwe ibihugu bigari Conference Internationale des Pays des Grands Lacs CIRGL hariho igisata kijejwe gukinga no kurandurana n'imizi no guhasha ibyaha biturutse ku ntambara ibyaha by'ihonyabwoko n'ibindi byaha bisindikaza agateka kazi na muntu no kuvuga yo ni observatoire régional nije ndayirongoye nije ndayirongoye kubera umupasoni yahora ari president w'umutanzania bamujeje andi mabanga hanyuma rero umuraporteur nitwe twari tugize komite yitwa Bosare yari umunyekongo yari itavye Imana hanyuma mugabo iruhande yaho nkaba ndongoye mugambwe w'intadebukirwa Hadebu no kuvuga Rassemblement des démocrates pour le développement au Burundi. Murakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze. Ijambo rigira kabiri turariha Madame Space Caritas Meya mu gihugu cy'Ubudagi. Madame Space Caritas Meya sinzi yuko mutwumva mugire ko mwidondoro arimo radukurikirana kuba ari ubwa mbere babumvise mu kiganiro. Ijambo ni gwanyu Madame Space. Ego murakoze cyane nitwa Space nkaba ndi Murundi kazi abangaha mu Budagi nkaba nahahungiye haraheze igihe mpunga izo ntambara nyene nkaba ndahamaze igihe kitari gito nkaba kandi rero nguma mugabo nkurikirana iby'iwacu n'ivyerekeye agateka kazi na muntu nkaba rero ndamukije nabo turi kumwe murakoze. Urakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze. Irindi jambo turariha umushinga ntahe Adamo niyo nkuru muri leta zunze ubumwe za Amerika. Adamo niyo nkuru turabaramukije nikaze mu kiganiro mugire ko mwidondora we muradukurikirana. Mahoro cyane menyesha makuru wa Radio Reveil mwakoze neza cyane kuduha kano kanya kandi kugira ngo dushobore kugira tube turatera abiri. Abanyita Adamo niyo nkuru nsanzwe ndi muri leta zini ndi umwe mu bantu bakurikirana cyane umutekano w'isi security global hanyuma kandi nkaba ndumuhinga mu bijanye no kurikiza amategeko n'igisata gitoyi kijanye na human rights n'ibintu vya security global hanyuma ndishinye cyane kwa mwanjisubiye kumpa akanya nkaza hano kuri radio yanyu. Urakoze cyane Adamo niyo nkuru kuri uwo mwidondoro utanze. Tuzigitwa neza tuzirikanisha rugirinka n'ibibondo
bidufashije tugabuza demokarasi twanyazwe tuzoyiye mibane natwibe muri twebwe. Nuko rero mushinga ntahe Jean de Dieu Mutabazi duhereye iwawe kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 mwaranditse itangazo canke mwarasohoye itangazo mugambwe Hadebu aho mwavuga ku kijanye n'intambara z'ukwigarurira uduce dutandukanye two mu gihugu ca Kongo. Vyo mwanditse muvuga muti guerre d'occupation. Jean de Dieu Mutabazi umuhari M23 nkuko baca karongo akavuga bati RDF no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda berutse kwigarurira igice ca Goma ndetse n'utundi duce twegereye akarere nka Bukavu gasanzwe gahana urubibe n'u Burundi. Mwe musohora iryo tangazo mwafatiye kuki nuwuhe mushinge w'itangazo mwasohoye? Ijambo ni gwanyu Jean de Dieu Mutabazi. Nyakwa mumesha makuru twebwe kujya mpejeje kubwira amabanga tujejwe ya misi yose yo gukinga yarashoboye kuduha uburenganzira kumwe ngo turabe umwihwezo kugira ngo dukingire abarundi ihonyabwoko amabaturutse ku ntambara n'ayandi mabi asinzikaza agateka kazina muntu. Muri kahise rero uburundi abarundi barashikiwe na bene ayo mabi. 72 harabaye ihonyabwoko ry'abahutu nkuko byashoboye kwemezwa n'umugwi severe hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka baravyemeza. Hanyuma rero kandi mu Burundi haragiye haraba ivyaha biturutse ku ntambara n'ibindi vyaha vyagiye birasinzikaza agateka kazina muntu. Twategerezwa rero gukinga ivyo vyaha bitarashobora gushikira Uburundi. Muri turavye ibintu twagiye turacamo kuva 65 2288 kuri Ntega Marangara eka tugasimbagurika tugashika n'igihe bagandagura president Ndadaye Melchior igihugu kikaja mu manga imyaka 10 igahera igihugu kiri mu ngwano. Harabaye bene ivyo vyaha rero twebwe rero kubera amabanga tujejwe ku bya misi yose twategereza gufata ingingo yo gukinga tugasemerera tukavuga. Ubwa kabiri icyatumye kandi dusohora ntuzeye n'iryo tangazo tukabishikiriza nuko dusanzwe turongoye iby'agateganyo inama y'aka karere muri Conference Internationale des Pays des Grands Lacs CIRGL ihurikiyemo ibihugu 13 harimo Uburundi, u Rwanda, Tanzania, Kongo, Zambia, Kenya, Ubuganda, Sudani eka n'ibindi birenga 10. Twategezwa rero ikintu gishikiye umubanyi wacu nka Kongo, twategeza guseruka igihe igoma hatewe n'umugwi. Hanyuma rero ukaba ufatanijwe n'igisirikare cy'u Rwanda tegeza guseruka kugira ngo ivyo bintu tuvyiyamirize. Hanyuma rero twashimye kugira kushikiriza ku izina ry'umugambwe kubera tutari bwagire inama muri izo zindi nzego dusanzwe turongoye. Twebwe rero mu byo twashikirije rero kwabaye nk'ugukinga no gusemerera kugira ngo ingwano yariko iratandukira ikongo igizwe n'igihugu n'inzego za gisirikare cy'u Rwanda cishimikije canke cinyegeje inyuma y'ujya mugwi w'ikirobere wa M23 kugira ngo bijya bintu bishobore guhagarara. Twarasoye rero iryo tangazo kandi byaratunejereje yuko byashoboye gukwiragizwa hose mu makungu, ngira ngo turaza kubigarukako tukaba tubona yuko hariho ibintu nk'ibihano biriko birafata igihugu cy'u Rwanda, inzego za gisirikare cago eka nujya mu Rwanda M23 bihano hamwe tubona yuko bigenze neza akamo kiwacu kashobora kuba karumviwe. Hanyuma rero ikintu gikomeye
tuza kugaruka ko nkumbure ntwashaka kuduha ijambo nuko izo ngwano zabaye twasanze habaye gusinzikaza gateka kazi na muntu cyane tukabona yuko abakenyezi abana abatama inzirakarengane batari muri izo ngwano bishwe ataco bazira bakamererwa nabi bagahambwa mu bihafu bimwe bita ntuze fosse commune tukabona yuko agateka kazi na muntu kasinzikaye gose ivyo rero twarashoboye kubishikiriza amakungu hanyuma rero turasaba yuko abantu bose bagize uruhara muri ivyo byo gusinzikaza agateka kazi na muntu yuko bofatirwa ibihano bagahanwa turaza kwinjira mu idonido mu kanya. Urakoze cyane kuri iyo ndangura kintu yitangazo mwasohoye muri Hadebu mushikirije ijambo kandi reka turihe Madame Space Caritas Meya. Madame Space Caritas Meya, mu kiganiro giheruka mwari mwatanze uko mwakiriye ifatwa rya Goma, uyu munsi murimo muraraba mukamona yuko n'abaserukira inzego zitandukanye harimo n'abaserukira imigambwe nka Hadebu yuko batanguye gusora amatangazo yamagana akongera agatera ivyatsi birimo birabera mu gihugu ca Kongo bikozwe n'umuhari w'iterabwoba M23 ufatikanije n'igihugu cy'u Rwanda. Mwe nk'abaranira agateka kazi na muntu iyo mubonye ibikorwa bene ivyo birakogwa haruhande yuko abavuga bati hari imigambwe canke ntuzenye imigambwe itavuga rumwe na leta tubivuga uko mukabona yuko bifatanije n'igihugu mu kubona ibibazo bihanze akarere mwe mwavyakiriye gute nk'abaranira agateka kazi na muntu? Urakoze ku mijambo icyo no bivuga ko nuko mbanje gushimira umushingantahe Mutabazi ko hariho icyo gisata cyo kugwanya amahonyabwoko. Icyo gisata numva ari ciza cyane nuko bokibandanya cyane nuko bokibandanya kuko iwacu catugize imfuvyi bamwe hanyuma kandi abantu bari barabigize akamenyero bakabona ko kwica umenga byabaye umwuga. Nivyo vyivyo biriko bibandanya mu Rwanda kuko ntimwibagire ko no mu Burundi wacu ubwicanyi bwatanguye gutera abanyarwanda baje bahunga bahungira iwacu mugabo bashika bica batongora. Iwacu harateye ibintu bafatanya n'abahari batangura kwica abantu. Birababaje cyane kubona umuntu wahaye indaro nawe aja kugura kwica. Hanyuma ivyo bintu byo kwifatira ubu imbibe cyane akamara amaza no kubitera ivyatsi kujabuka kujya ko kwica abantu naho nyene babahaye indaro. Igitangaje ntibashima imyaka yose ntibashima baguma baronderera kw'ibindi ako kwifatanya naho bahawe indaro ngo bakorane nabo bateze imbere aho bagiye. Menga imigambi yabo niyo kwica gusa no kwisahurira ibihari ako kujamwo ngo bagwize umwimbu bakinge ivyoza bibagirira nabi. Ntivyumvikana rero kandi n'ukungene igihugu cy'u Rwanda ubukirongoye yagiye avuga ati nje kubohoza abantu basinzikaye, nje guzana demokrasi, nje guteza imbere iki gihugu. Ubu haraka ibintu teye isoni. Abarundi hari kirundi nsigaye numva bavuga sinzi kandi n'ikirundi canke ari kinyamahanga ngo akajagari. Ubu hasigaye hari ibintu bimeze nk'akajagari ugasanga aho ubwoko bumwe umenga nibwo bwonyene busigaye bwiharije iteka, abandi nta teka bakigira. Hako gufata abo banyarwanda bose bari mu gihugu batariko barazana umudurumbanya ataco bakoze, hako nabo baronka iteka nk'uko abo bandi baba barifise. Nshaka kuvuga rero abatutsi barafise iteka, abahutu nabo ukaca usanga bimeze nk'ibicibwa, novuga ko batora nk'ubukorotse gusa. None rero iyo umuntu yishinze kuza ngo ariko arabohoza igihugu ngo ariko aragira gute, yobikora bikaboneka hama akareka no kuzararungika igisirikare kija gutera ku rubibe. Kandi uko imbibe zakaswe, ndasubiyemwo kuko nari nabivuze n'umuseze, kirazira kuvogera akarimbi k'uwundi, kirazira kikaziririzwa kuvogera akarimbi k'uwundi. Iyo ni ya ntambara
idahera umuntu aba ariko ararondera kandi yiyise yuko aje guhumuriza akarere. Birababaje cyane kubona ibintu biko birabera muri kariya karere kahari iwacu, kandi bikaca bifata intera yo kuza abantu bagahunga bakabura umutekano bagahungira mu bihugu bibanye, cyane cyane hari n'abaji iwacu. Nibyo tworaba tukaraba tukitonda kugira ngo ntibasubire kudusinzikaza, kuko tusanzwe twari twaranasinzikaye dutanguye gutoha. None rero turiyamirije abantu bose bariko baratera umudugararo muri biriya birere, na cyane cyane ko twari dutanguye gutoha. Hama nkasaba yuko amahoro yorama iwacu. Urabona hari ibintu vyabaye ngo naho bitaryoshe cyane, hari ibintu ngo 50% ngo by'abatutsi ni 50% ngo by'abahutu, mugabo gushika ubu ntibidutosekaza cyane. Mugabo nibaza yuko bo biraba bikazotinda bigahera, mugabo ngira ngo nabo Rwanda bohera kuri ivyo kugira nabo amahoro iwabo atangure kurama. Mbaye ndageza ngaho. Murakoze cyane Madame Spesi. Ijambo reka turi hereze Adamo Niyonkuru. Ivyabaye igoma kwifatwa rya Goma bikozwe n'umuhari w'iterabwoba M23 ufadikanije n'igisirikare cy'u Rwanda, mwe mumaze kuvyumva nka bamwe mu basorongora ndetse bakurikirana n'ibijyanye n'umutekano mpuzamahanga, mwe mwavyakiriye gute? Jambo ni gwanyu Adamo Niyonkuru. Murakoze cyane menyesha makuru. Nagomba mbere nk'ubasubiza inyuma gatoyi ikiganiro twaheruka gukora kuri izi radio zanyu nyene. Nababwiye ko hariho amakuru ariko aranugwanugwa kugira ngo amahoro arama aboneke mu karere, nuko bafata Kongo bagaca igihande gitoyi bagasha mu kindi gihugu. Sinzi ko muvyibuka ivyo bintu genda bibabwira hari mu gihe giheze, nta n'amezi 3 aheze ivyo bintu biciye biba. Ikindi gira kabiri, ibijya bintu biriko biraba muri Kongo, hariho ihonyanga ry'amategeko mpuzamakungu, ivyo bita crime canke crime of aggression, no kuvuga gukura ingabo za gisirikare ukazikura mu ruhande rumwe uzitwara mu rundi ruhande, winjirira canke uvogerera impande z'intuzeye. Amakungu arabibona kandi arabizi ko ari ivyo ibiriko biraba. Hari ivyemezo sindamusiga ko harimwo igisirikare cy'u Rwanda kiri involve muri ibi bintu biriko birabera muri Kongo. Ibi rero ntibigirira agasheshereswa rumori. Amakungu aramaze kubibona ko ariko bimeze. Gufatwa ko muri Kongo iyaba ari M23 gusa, leta ya Kongo yari ifise uburenganzira ko ikenera kuganira n'abo bantu bari muri Kongo. Ariko ikibazo kihari, harimo ibihugu bibiri biri deep involve muri iyi situation muri Kongo, bica bituma binanirana ukuntu ibintu bikemuka. No kuvuga mwarabonye ko abo muri Kenya binje kugira ngo batabare bige ku muzi, hanyuma bigahera batakaje mu generale. Sadek ikagaruka igakora binavyo bigahera basubiye inyuma. Ijya reactive force ya East African Community nayo ikagenda bigahera basubiye inyuma, kandi atakintu gikomeye bashitseko, kubera ko hariho ibintu bimwe nibaza ko ibihugu by'iwacu bigenda bisamara. No kuvuga ntibakurikirana uko ibintu bigenda bihindagurika ku isi. Iyo igihugu gifise cakozwe ko ihonyabwoko, amakunga aba very aritonda cyane mu kwinjira mu bijya bintu. Aritonda cyane akirinda ukuntu hinjira, bagira ubudahangwarwa niko novuga. Muramaze kubibona nko muri Israel, n'akararo ngomba kubaha. Israel irakora amanyanga menshi cyane, mugabo kubera ko amabi yababaye ko muri kahise arama bakomeye cyane, amakungu ntiyashoboka yirukanga cyane. Naho bagenda bakavuga ngo barafasha ibihano, ngo barafasha ibiki, ngo barashizeho ibi, hariho ukuntu bama baronka ubwo budahangarwa burengako. Ariyo mpamvu namavuga nti ibihugu byacu birasamara. Ibyaha by'ihonyabwoko n'amakosa kubireka, kuyo biretse bitakwangirije no munsi bikwangirije ejo no mu minsi igenda ikurikirana. Ico ndibaza nimwanyongera kanya ndaza kubwitanga muri detail. Ariko ivyabaye muri Kongo na Kahomera bunwa kandi na Nyaburya vyabaye ko bijya bihugu byose byo muri Eastern African Community, Sudan, Kenya, Uburundi, u Rwanda, Tanzania,
South Sudan bose bariko barabiraba bakabereka bakegera hariya hantu aho barinda gusaba amakungu. Ivyo bintu ntivyumvikana ukuntu uburongozi bwacu bugoye kugira ngo bushobore kwinjira aho hantu. Noneho kuri niveau Afrika yose, Eastern ya African Union nabo bafise igisirikare, bafise n'igisata mbere gisaza kijejwe ibintu bijanye na security kuri Afrika. Bakareka bijya ibintu bigatwara umwanya ungana kurya igihugu kiriko kirabikora bakibona bafise ivyemezo sindamusiga. Harabayeho ihonyango ry'amategeko mpuzamakungu, harabayeho gufailinga kwa Nations Unies mu reactinga muri ya situation. Hariho ibintu vy'amazitanya birimwo, harimo ibintu vy'ubutare. Mwibuke kandi ikintu nakivuze ko bijanye n'ubutare bwari bwavumbuwe iwacu muri kahise hanyuma bikaja ku mugaragaro cyane. Ndavuga nti turihuse gusohora ibi bintu hejuru. Iyo usohoye ibi bintu hejuru ugira abansi ukibikururira abansi. Ndiko ngumva ndabibutsa ku bintu bibiri nigeze kuvuga ku bijanye rimwe nuko bagomba guca akarere ka Kongo bagashiraho ikindi gihugu hagati. Sinzi ko mwibuka ibintu bita vya leta digatanga muri kahise. Hanyuma ku bijanye n'ubutare buri hajya ahantu harimo n'ubutare bwavumbuye i Burundi, ni ibintu bigenda bifatanganye gatoyi. Hagacaje rero n'ikibazo c'ihonyabwoko cabaye nubwo vyemerwa mu Rwanda ariko ivyabaye mu Burundi bitaremerwa kubera gusamara kw'inzego zacu. Urakoze cyane Adamu kuri uwo mwihwezo utanze. Reka kandi tuje kwa Jean de Dieu Mutabazi asarukira umugambwe ya Khadibu. Jean de Dieu Mutabazi, muravuga ko ifatwa rya Goma n'utundi duce duhana urubibe na Bukavu yahana urubibe kandi n'u Burundi yuko ari nk'akaga ku Burundi, bishobora guteza akaga ku Burundi. Mwudufasha gutahuza abarundi batabitahura impamvu mufata yuko kuba uduce duhana urubibe n'u Burundi tumwe turigarurirwa n'umuhari M23 ufatanije n'u Rwanda. U Rwanda tuzi kahise kagwo muri 2015 ku Burundi. Mashaka gutahuza abarundi impamvu utwo turere gufatwa kureka canke tugafatwa yuko bishobora kuzana akaga ku Burundi. Ijambo ni gwanyu Jean de Dieu Mutabazi. Nagira nuriwe ku ijambo umupfasoni Space yavuze muri kahise yuko hariho abantu bagiye baratuma haba akaga mu Burundi kandi bari impunzi ngahi wacu. Nyakubahwa Professeur Deo uri kurakoresha iki kiganiro uramaze kuvuga kuvyerekeye igandagurwa ry'umushikiranganje wa mbere Ngendandumwe. Burya yagandaguwe n'impunzi y'umunyarwanda niwe yamurashe yitwa Gonzalve Murenzi afatanijwe n'abandi bantu b'abarundi n'abanyarwanda abo bamwe bita complice. Hanyuma rero igihugu cy'u Burundi arahungabana aho hari 35 72 abanyarwanda bari barahunge ngaha b'abatutsi baragize uruhara runini kubera harimo abafonctionnaire mu gutanga intonde z'abahutu bukwicwa. Bari baza abahutu baza abarundi ko abarundi n'abanyarwanda bari hafi na hafi baragize uruhara mu kugira intonde zo gwata n'umuhutu no kumwica. Ubwo n'ubwa kabiri. Ubwa gatatu aho ndiko ndinjira mu bintu vy'irya rapport mapping report wigeze kuvuga utangura mu ntangamarara. Burya inyuma y'Uganda gwa Ndadaye Melchior president w'u Burundi murazi ko twamaze imyaka 10 mu ngwano. Burya harabaye impunzi nyinshi z'abarundi bari bahungiye i Kongo. Hanyuma rero zihinduye imirisho inyuma ya genocide yo mu Rwanda. Igisirikare cyo mu Rwanda cyarakwirikiye abanyarwanda mugabo kigenda kirahitaniza n'abarundi benshi barabica bakabarasa bari hafi y'ikiyaga kandi bari impunzi bagasoma nturi hariya mu ntuzeye muri Tanganyika aho ndivuga 94. Hanyuma rero ntaravyibagira 95 Paul Kagame akiri icegera cy'umukuru w'igihugu akongera kandi ari chef d'état major w'ingabo z'u Rwanda yaraje ngaha mu Burundi. Ndiko mvuga 95 ihe abanyeshuri b'abahutu
niwe ari ngaha yasabye president bantunganya ngo je nshaka kubonana n'ishuri b'abatutsi gusa bo mu kaminuza bahuriye ikiriri. Jewe ico gihe nakora muri protocole d'etat na injeri za protocole kwa president bantunganya, araheza abahimiriza kwita bene wabo b'abahutu bigana. Kandi ubwo bwicanyi bwarabaye, murazi yuko buri mwaka aha mu Burundi bahora bibuka ayo mabi yakorewe abo banyeshuri bimwe bita ntuzeye crime contre l'humanité, aho uruhara rwa Paul Kagame rurimwo. Nkaca mbandanya mu 2015 naho nyene perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaragize uruhara muri bijya yashaka gutembagaza inzego zatowe ntuze n'abene gihugu tubanira nabi. Hanyuma rero gushika uyu munsi impunzi nk'abaniyombare n'abandi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwatowe n'abene gihugu aracabafise yaranse kubatanga. Hanyuma rero ntimwibagire rero uko twebwe Uburundi raba abo turi kumwe mu kiganiro Adamo, Madame Space nawe Wedeo n'abariko baratwumviriza, twebwe igihugu cy'u Rwanda duhana urubibe kuva imuyinga mu Kirundo, Ingozi hajya Sabanegwa, mu Kayanza hariya za Kabarore, ukatubandanya mu Bitoke, Ibubanza gushika ngaha Ibujumbura. Uravyumva? Ntuzeye uci Bitoke turahana urubibe n'u Rwanda. Iyumvire rero umubanyi akinjira Igoma agafata, iyo ni muri Kivu ya ruguru, agacamanuka agacafata izindi mbibe twara dusangiye na Kongo Cibitoke na Bubanza no ngaha muri ntuze mu gisagara ca Bujumbura, ntuze ya meri hakunkegera za Tanganyika. Nukuvuga rero yuko ubundi mwanya uwari we wose yibanye mubi arahungabanya amahoro. Arico gituma rero nta kuzitira umuntu yonewe, nta kuza kwifuka umuntu ntuze mu gatondo. Arico gituma rero uwo mwanyi mubi utegerezwa kumwigizayo, ugatangura kwitegura yuko niyakuvogera kuri ariyo ngeso yiwe uheza ukamwigizayo ugasemerera hakiri kare. Ivyo rero byatumye rero duheza tukashikiriza neza yuko uwo mubanyi mubi ari ukumukwikiranira hafi, umuntu agaheza akamufatira ibihano. Ikindi naco nagira nuririre kuco Adamo ajejwe ibintu by'amategeko cyane cyane ico bita droit international humanitaire. Twebwe turavye ingene aya mategeko mpuzamakungu kuvyerekeye agateka kazina muntu yakwirikijwe, El Bashir yatwara Sudani, ayo mategeko agasora kandi amategeko mpuzamakungu ahana bene ivyo byaha agakurikira Bemba w'ikongo. Amategeko mpuzamakungu araba agateka kazina muntu yarakurikiranye ntayi irakurikira Laurent Gbagbo. Urukora ntegera ego amategeko mpuzamakungu ingene yakurikiye Charles Taylor yahora arongoye igihugu ni muri Sierra Leone, si je ne me trompe. Uravyumva? Ego antu amategeko mpuzamakungu yarakoze. Twaciye tuvuga tuti none ni kubera ayo mategeko adahana umuntu amaze kwe ntuzeye bimaze guseruka neza yuko asinzikaza agateka kazina muntu, akaba afise uruhara runininya mu gusinzikaza agateka kazina muntu no mu byaha ndengera butungane, ibyaha by'intambara. Arico gituma twavuze yuko Perezida Kagame Paul ategereza gukurikiranwa uko abo bose bejeje kudondagura ndabivuze. Hanyuma rero ikintu rero uyu munsi nkuko amanama amaze kuvyerekana, amanama kandi ubona yuko afise ivyemezo. Ubwa mbere nijya mapping report yerekana ibyaha by'u Rwanda, igisirikare RDF cy'u Rwanda harimo imbere Paul Kagame n'uyu Kabarebe babisemo uruhara muri mapping report. Tugafata kandi ku maraporo yakozwe n'ijya shira hamwe Iraq ry'Iburaya rihurikiyemo
amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike 46 tugafatira cyane cyane kuvyo umuntu uzeye ujya rongoye MONUSCO mufasoni Bintu Keita yashikirije nkaheraheza mvuga ivyaraye bibaye ejo itariki 21 z'uku kwezi ne kwa ruhuhuma n'inama nkuru y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Conseil de Sécurité des Nations Unies biraboneka neza yuko uyu munsi amakungu yahagurukiye umuntu yitwa Kagame, umuntu igisirikare ciwe eka ni M23 nk'uko mubizi, nk'uko mwarayumvise cyangwa muraza kuvyumva, leta zunze ubumwe za Amerika zavuze yuko umuntu wa Kabarebe ategerezwa gufatwa kandi ahantu hose bamufatiye ibihano. Nimwumva yuko ejo nejo bundi atawe mu mbuto ntimuze mutangare kubera gushika uyu munsi ndiko ndababwira muri iyo nama y'umutekano yishirahamwe mpuzamakungu ONU basavye yuko atamusirikare w'igihugu c'u Rwanda yosigara ku gataka ka Kongo. Bongera kandi barayi basavye neza biranditse yuko w'abagwanyi ba M23 bova nuzeye mu miji ya Goma na Bukavu na bwa buce bari bafashe wari wabucishije mu nuzeye wari wabucishije mu byo wavuze mu ntangamarara, ubuce bwa Sake, Karehe, Mineva n'ahandi. Barayi basavye yuko nuzeye umuji wa Goma na Bukavu abo bantu bo buvamo. Hama rero bagasaba yuko hoba ibiganiro hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abagwanyi b'abanyekongo. Apani biyuko hari nk'abantu ba Red Tabara, ba Forebu canke abantu bo mu Rwanda usanga biyambitse impuzu bise za M23. Eka basavye yuko ari abanyekongo ku banyekongo boganira kandi ivyo bintu byo gufata uburere bigahagarara. Ivyo rero uyu munsi rero uko twebwe tubibona biriko biratunezera nuko intwaro ya Kagame yamenyereye kuvogera ibindi bihugu bibanyi, yamenyereye kubana nabi, kubitoba, gutera akajagari, kugira iki, yuko uyu munsi u Rwanda rusigaye rwirebanga ari urumva baba hariye ivomo ibihugu byose barabifatira ibihano. Jewe narakwirikiye ntuzeye userukira igihugu cy'u Rwanda muri iyo nama nyene yaraye ibaye, hari umuntu umengo bihebuye. Ubu rero biko biraseruka yuko amabi igisirikare cy'u Rwanda yakoze atanguye kuja ahabona kandi bikaba bitunezereye. Mu itangazo rero kandi twari twarashikirije kujya ntuze abagenzi banje bari babivuze, muri ingwano hariho ukuboko kw'abantu novuga bo mu burenge b'abarengero bamwe bita Occident, kubera hariho ikintu c'urudandazwa rw'amabuye y'agaciro bariko baritwaza. Arico bituma twasabye yuko ibihugu vya Buraya cyane cyane harimo Ubwongereza n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko bofata ibihano ntibasubire kugura ayo mabuye y'agaciro aboneka ari uko ntuze igihugu cy'u Rwanda niyo migwi bikorana nyene basheshe amaraso ku nzira karengane z'abanyekongo. Uyu munsi rero tubonye yuko bariko barahagarika, bariko barafata ibihano, dusaba rero yuko twese abarundi tukarengera imigambwe turimwo, amoko turimwo, tukarengera ivyo amadini turimwo byose, tugahaguruka icera tukavuga ko cera, icirabura tukavuga ko cirabura, tukavuga yuko abicanyi barongoye igihugu cy'u Rwanda yuko ari abicanyi, tukabadoma kurutoke n'ivyaha bakoze, tukabivuga mu makungu kugira ngo inzirakarengane uyu munsi tuzikingire. Ivyabaye muri kahise ku Burundi ntibizosubire kandi kuba. Mbaye ndageza. Urakoze cyane kuri uwo mwihwezo utanze. Madame Supesi, biravugwa neza yuko nagomba dufatiye ku ikete ryasohowe n'umugambwe Khadibu, baravuga yuko abana, abakenyezi, abatama n'abatamakazi yuko bari mu bakorerwa iyicwa rubozo ari nabo bicwa ku bwinshi.
twaraba amahapo atangwa n'amashyirahamwe atandukanye tugaza gusanga hafi imiliyoni 12 nkuko twivuze mu kiganiro giheze yuko kuva 94 bamaze kwicwa mu gihugu ca Kongo. Aho nkuko twari twabitomoye ni soit la population burundaise canke la population rwandaise bose babaye decime nkuko kuvuga ni nk'agahugu bashe gukuramo abantu bose kagasigara kagaragara. Dufatiye kw'ivyo bita ihonyabwoko entre parenthèses byakorewe abatutsi mu Rwanda bavuga yuko ngo umuliyoni n'amajana 5 w'abanyarwanda b'abatutsi aribo bishwe arivyo vyahavuye bizana n'ivyo vyo kuvyita ihonyabwoko. Kuva 94 babandanya biruka mu gihugu ca Kongo avuga yuko bakurikirana bakoze ihonyabwoko bahurikiye umuco bise FDLR. Mwe mwibaza yuko uyu munsi amakungu yicaye akadetermina yuko mu gihugu ca Kongo u Rwanda rwakoze yihonyabwoko uko vyagaragaye neza yuko abene gihugu bamaze kwicwa nkuko bo babivuga ubwabo baravuga yuko babagiye ngo kugwanya ihonyabwoko rimwe rakorerwa abatutsi, c'est-à-dire uvuze yuko uri muravuga yuko ukinga ihonyabwoko rimwe rakorerwa ubwoko runaka uri muri ico ubundi bwoko. Nk'ivyahoze bibi Burundi bavuga bati no gukinga ihonyabwoko rikorerwa abatutsi bakaca birara mu bahutu bakarigita. Ahabagiye haraba ubwicanyi ndenga kamere, ahagiye haba amahonyabwoko henshi wasanga abarimwo bararikora bavuga yuko arimwo barikingira. Mwe nk'abaharanira agateka kazina muntu nta mpungenge bibatera yuko ivyaha bimwe birakogwa muri Kongo bikogwa n'igihugu c'u Rwanda gifatikanije n'umuhari w'iterabwoba M23 yuko umwanya n'umwanya bishobora kwitwa ihonyabwoko ivyahora biririmbwa kuko murazi yuko uno munsi ugize uravuga akantu kariko kose acavuga bati ofisi ngenga bitekezo ya genocide uri mu bahoneje abanyarwanda turimo turahiga FDLR n'u Burundi urabona yuko babandanya avuga bati presence yabwo mu gihugu ca Kongo nk'abagiye guharanira amahoro n'umutekano bagiye guhagarira inyungu z'igihugu ca Kongo ntikivogegwe n'ibindi ona yuko baca bafata bakaca babambika umutamana wa FDLR. Mwe nk'abaranira agateka kazina muntu nkuko twejeje kwivuga nta mpungenge bibatera yuko amahonyabwoko yagiye araranga akarere k'ibiyaga bigari n'ubu akibandanya na cyane yuko tubona yuko igihugu cy'u Rwanda kirimwo kandi muri convention hygiene yo mu mwaka w'igihumbi 1948 kaba yerekana neza yuko amahonyabwoko ategurwa n'ibihugu ategurwa na leta y'u Rwanda nayo ikabe ibijamo ibizi neza yuko imirahonya abantu imirakura amahonyabwoko. Mwe nta mpungenge bibatera yuko niyo zahindura imirisho u Rwanda na Paul Kagame ubwiwa aruhagarariye yuko bazambara umutamana w'ihonyabwoko malgré yuko baririmba yuko bakuri ihonyabwoko 1994. Jambo ni gwanyu Madame Space. Yego cyane urakoze ku mijambo. Kenshi na kenshi ingwano ziteye zirasinzikaza cyane abantu b'abakenyezi n'abana kuko usanga abakenyezi biriko bariruka inyuma y'abana begeranya abana urazi umwana nawe nta arajuragirika nyene ni abari kitazi, hanyuma abakenyezi nabo bakaba bariko barondera nkaho binyegeza canke barondera n'utwo bafungura ngo bagaburira abana baba bahungishije, mugabo bakaca bakunda guhura n'izo ngorane ugasanga barakorewe ivyamfura mbi, ugasanga kandi bariko bategekwa gukora ivyo batokoze kugira ngo baronke ivyo bagaburira abana canke nabo nyene baronke ivyo bari. Birababaje cane gose kuko nkuko iryo kinga ryaje mushinga ntahe Mutabaza vudu ryo kwira hose no mu Rwanda ahubwo rikakwira no muri Kongo rikakwira, aho abantu bakinga ayo mahonya amantu zezo ngwana mahonya bwoko niki n'ibintu byose byoza bitera ibintu by'ingwara kuko usanga kenshi abakenyezi n'abana ariko barahagwa kandi batazi n'ivyo ari byo. Urabona ko u Rwanda rwihaye gukwirikira ngo bakiza amahonya bwoki wabo bagavogera ikindi iryo ni kagasuzuguro nyene. Twebwe abantu batwiciye abantu barahungiye iwabo, nta muntu ariko arabasangayo ngo nabaduhe ngo tubicire hariya. Mugabo umenga yarihaye itegeko ryo mu president w'u Rwanda rwo kuza ararungika inteko ziwe ngira nawe nyine ahubwo ngira arajamwe nta n'ububizi akagenda kwicira abantu ku bundi butaka kuvogera ikindi gihugu. Byaramaze kuba rero nk'akamenyero
ahubwo ngira ni n'umwuga kuko imyaka ibaze kuba 30 basigaye bafise ikintu kimeze nk'umwuga wo kwica baguma bagenda kwica muri Kongo ubu naho ngira ngo byababanye biki bariko bararondera ngira n'ubundi burere bw'iruhande bazibaguma barondera iyo bica ivyo bintu birakwiye guhagarara hakaboneka abantu babihagarika kandi nanezerewe no kubona amakungu yabahagurukiye biraboneka neza ko atari ico barondera ngo abantu ngo babiciye kuko nawe izi saha abo babishe barakwiye bitwaza ngo bagiye ngo kurondera ngo bagize ihonyabwoko 1994 birakwiye kuko ahantu baciye nabo bagiye bagira amahonyabwoko iyo bahungiye bose bagiye bagira amahonyabwoko mugabo gushika ubu ntawe ari bwabibone ko nabo baza barica abantu ubu mugabo byabonetse birateye n'isoni sinzi ko bagifise isoni ahubwo kubona bica batongora imyaka yose hama ntibagire n'ikigongo cy'abo bana n'abo bana babona bariko baricwa cyangwa bariko barasaba utwo kurya cyangwa bafata intundure z'ibintu batereka ku mutwe biruka bakwira agahinga ntiyagira icyo bibabwira iyo rero wihaye ntuzeye agateka ngo ko kukiza abandi ngo ivyo vyari kumutera ujya mu perezida w'u Rwanda n'isoni akabona ati ibi bintu sivyo akavyicarira akaganira akavuga ati bihagarare mugabo twumvise ibintu biba muri Kongo no mu Rwanda nuko nyene amaprizo ngo barareka abantu bakaryana inyama mu maprizo umva nta kigongwe kikihari nukuraba ahubwo yuko bugiye ingwani baye nyinshi harabamwe n'ibintu vy'ingorane ugasanga abantu baracitse nk'ibikoko iyo batagize ngira ngo n'amaterapi nukuraba neza yuko ibintu bitagorodovye ngo bareke kuza baratera umudugararo muke mu karere hanyuma iyo umuntu yamaze kuguhunga uganire n'abamutunze kugira ngo bamugusubize canke bamuhane kuko iyo umuntu yamaze kuguhumva abakoze mabi bigenda gute ako kiganzo uko gasuzuguro ko kwibona ntivyohagarara nosaba yuko ababijejwe bihagarika agaheza akabana n'abandi kuko niwagihagarariye kijya gihugu agakoranya abantu biwe bakareka kuza baratera umudurumbanyo muri kajya karere noneho twumvise yuko n'abanya-Uganda bose urumva novuga ko kajya karere basa n'abantu bagomba kukizizira batera uruhagarara kajya karere kose abantu babatutsi baramaze kwigira imbohe baguma bivuga barira gusumba abandi ko aribo bahanzwe aribo babiciwe aribo bagize gute mugabo simbona ingene Uganda misi yose nayo iciza misi yose gufasha u Rwanda kwica ibyo bintu birakwiye guhagarara tukaraba ko twubaho canka abari mu karere bakabaho neza twe turi hanze na tutari mu gihugu muga tukumva ko abantu bo muri buriya burere babayeho neza ego urakoze reka tuje kwa Adamu niyo nkuru cyumwe turaraba ibibera mu gihugu ca Kongo hari impunzi z'abanyagihugu basanzwe bamwe bisuka mu gihugu cy'u Burundi nkuko Jean de Dieu Mutabazi yamaze kubivuga ariko kandi haruhande y'izo mpunzi za bene gihugu basanzwe bamwe bisuka mu Burundi hariho n'amakuru avuga yuko bamwe mu nzego z'umutekano cyane cyane mu gipolisi yuko nabo nyene bari mu bakigwa ku rubibe rwa Gatumba baza bahunga imigwano imwe irabera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu bijanye na global security Burundi barashobora kuba hange kwa bumwe bwakira iyo variete y'abo bantu binjira mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko bahunze imigwano imwe irabera mu gihugu ca Kongo ijambo ligwanyu Adamu niyo nkuru egome cyane murakoze cyane nyakubahwa menyesha makuru reka mere nk'ugaruka gatoyi ku ijambo nyakubahwa Mutabazi yavuze ukuntu amakungu yahagurutse afatira ibihano
aba bantu bariko baragenda bakurikirana ibi bintu kuri ntuzeye kuri niveau internationale so bwa mbere bibaye nagomba ndabaha akarorero mu 1996 harapfuye impunzi cyane muri Congo zishwe n'igisirikare cy'u Rwanda mu majambo make nibo bagiye mu gisirikare cy'u Rwanda bari impunzi hanyuma habaho ripoti ya ONU ndetse na akanama kajejwe umutekano karagira amatohoza gaciye muri Human Rights Group sinibuka ishiramwe bakoresheje barerekana neza ko vy'ukuri igisirikare cy'u Rwanda cinje muri ntuze cica abantu mu ikambi ikindi gira kabiri ni ku kijanye n'ihonyabwoko yabaye mu Rwanda bikica abantu benshi cyane mu matohoza yakozwe n'ijya nama ndetse na sentare sentare rikurikirana iryo rubanza bwari ifise mandate y'imyaka 2 gusa nawe yarerekanye ivuga ati yes mu Rwanda harabaye ihonyabwoko ariko kandi mu nzego zihari canke zitwa ko zatabaye harimwe abantu bakenewe kuza kubazwa ibijyanye n'ibi bintu kuvuga harimo nka General Kayumba Nyamwasa n'ubundi mu general mwe ntibuka mwarabonye ukuntu bihera ata bibazo byinshi cyane bibandanije ikiro ngomba kugishira hano kugira ngo ntufate umuntu ntaje hajya ngo yumve ko ibintu byagiye ku mugaragaro avuga ati ibikorwa byarangiye oya nivyo BBC ni kwimeze Voice of America ni kwimeze akazi kabo no gutangaza ariko ntibakemura ikibazo kiba cyahabaye ndetse n'akanama ka ONU nako karafise tools karafise ibikoresho bashobora gukoresha iyo badafashe action ntibisigura ko bakoze ibintu biga ndabaha kandi karorero koroshe ni mu gihe muri Israel bavuze ngo Israel cannot withdrawing the troops muri Gaza ikongera gakora troops muri ntuze muri hari ikindi gihugu bari bateye iruhande mwarabonye ko batinda batwaraho n'inteko za ONU nazo zija mu kibazo barazitera so akanama kawe niyo gakemura ikibazo neza gatanga ivyo bita ntuzeye guhagarika hanyuma agacaho ivyo bita peace enforcement iyo bavuze ati turashizeho peace enforcement aho n'igikorwa kiba gikoze barabikoze muri Congo inyuma y'indwi zibiri intambara ya Congo yari ihagaze sinzi ko mwayibonye igihe bakoresheje abasirikare ba Tanzania bakoresha abasirikare b'abantu indwi zibiri byari bihagaze iyo vyanditse mu matabu gusa badashizeho ivyo bita peace enforcement nta kintu baba barakora niba biri ibintu biri muri politike n'amajambo gusa ikindi gira kabiri umbajije ngo Uburundi bwoba butegerezwa kuba hange buriko biraba n'impunzi ziko ziraza harimo n'ivya gisirikare egome cyane kubera ko mu mutekano w'isi mu byo tumaze kugendereza no gutohoza igihugu irakoresha ivyo bita proxy wars no kuvuga ntigitere cyo nyine direct kigakoresha abantu b'indani binjiye kikitwa ko ari abantu bavuye mu gihugu indana nivyo bijyo biri kurabona biriko biraba muri Congo no kuvuga igihugu carinjiye kiratera ibihugu bibiri ndetse birinjiye biratera bikoresha abantu bari indani hanyuma babonye ko bajya bari indani ingufu zidafise bavuze reka tushemwe abantu biwacu niho urabona bigiye kumugaragara ariko intambara hagiye atanguye kera cyane bakoresha ivyo bita proxy wars mu Burundi rero ikibazo gishobora kuhaba n'icyaha igishobora kuhaba kubera izi mpunzi nta muntu ashobora kwirukana impunzi murabizi iwacu dukunda Imana abanse kwakira impunzi mwarabonye ukuntu bigenda ariko ushobora gushaka ati mu ryinyo no kugira amatohoza yimbitse kuri abo bantu wakiriye nimba bishoboka kubakura ku mupaka wa hafi kabatwara kure navyo kabikora nimba utandukanya abantu bafite ubumenyi kanaka ukabashira gutandukanye bivanye naho ibihugu byacu uburyo ibihugu byacu bikenewe kumburaho ushobora kubaho neza nimba abasirikare bakaja impande y'amakambi ya gisirikare canke bakaja ahantu hari umutekano ukwiye nimba abarimyi bakabimurira ahantu bashobora kuza kurima babagaburira hiyo kubatandukanya kutabashira ahantu hamwe bose nibaza ko ari ibintu kuko ntibibe nk'ivyabaye muri kahise aho abasirikare bagwamo mu banyagihugu usanga makongo nagize ikibazo ngo abanyagihugu barapfiriyemo kandi barabasirikare iki kintu rero uburyo bwa mbere ubundi bwo kwitwaramo neza nuko ubwa mbere gutandukanya abo bagisirikare bakamenya ahantu bashigwa abagisirikare abanyagihugu nabo bakamenya ahantu basigwa ikigira kabiri urabona ko mu kirundi bavuga ngo umuswa urya umumezo urari isuka
ikiko kijya kintu kiriko kiraba muri Kongo ni ikibazo kimwe gisanzwe kiri no mu Burundi ko baravuga ko intara za ruguru zo muri Kongo za ruguru z'u Burundi ari z'u Rwanda ukuvuga ijya operation ishoboye gushoboka muri Kongo no mu Rwanda no mu Burundi naho urumva kwandi ko niba byoroshe nimba hariho umwidogo umeze uko birazwi biramaze gushigwa no ku maraporo amwamwe usibye ko nyene bitari ku mugaragaro cyane ariko nuko bimeze urumva rero ntawe usinzira umukondora zose mu kwishura ikibazo bimeze neza ariko kandi twebwe abarundi twamanye umutima w'urukundo biga gusa ukuntu incabwenge z'i Burundi wacu bamwe babaye mu makamera bizi ukuntu ibikorwa byo kwakira impunzi no gufasha impunzi biteza kugenda batangirije umutekano w'igihugu aho muri aka kanya. Ego urakoze kuri uwo mwihwezo utanze twekeza ku musozo w'iki kiganiro turaja kwa Jean de Mutabazi. Jean de Mutabazi ibimwe birabera muri Kongo ahanini yabigaragara yuko bifise dimension ethnique aho abanyarwanda avuga bati bagiye nkuko binji mu Rwanda bavuga ngo bagiye kubohoza ngo abatutse bamwe bakorerwa ihonya bwoko no muri Kongo avuga yuko abanyarwanda bita abakongomani cyangwa abakongomani d'origine rwandaise bavuga yuko aribo bagiye gutabara ngo mwe bakorerwa ihonya bwoko na leta ya Tshisekedi. Bimaze kugaragara neza yuko mu ruburere cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bagenda bavuga yuko aribo bakorerwa amahonya bwoko bayakorewe nabo bita abahutu. Tubifatiye muri rusange tukavuga tuti ababantu bakorera amahonya bwoko abanirotike ugaza gusanga intambara zose batanguza bavuga bati tumwe twikingira amahonya bwoko akogwa n'ababantu. Mu Burundi 1972 habaye ihonya bwoko na none munsi tukirindire leta y'u Burundi yuko isozera ibikorwa vyakozwe n'umugwi severe ndetse n'inama nk'amateka bikoranye mu Kigobe. Mwe mwibaza yuko ibirimo birabera muri Kongo aha abakongomani bamwe bicwa ataco bazira ukaza gusanga niyo bibaye nabi cyane bacavuga bati tumwe turakurikirana bakoze honya bwoko y'abatutsi mu Rwanda. Mwe mwibaza yuko no munsi hamwe leta y'u Burundi yohaguruka ikemeze honya bwoko ryakozwe na leta zabo nabo 1972 mwibaza yuko uwo murindi bariko wo yo kugoza akarere nkuko bivugwa na James Kabare bavuga ati akarere kose twarakayogoje. Mwe mwibaza yuko ivyo vyitwazo misi yose avuga bati tumwe twikingira honya bwoko mwibaza yuko murindi badashobora kugabanya kubera yuko nabo bya bimaze kugaragara yuko abo biyita yuko araba agresseur babo yuko atari bo gusa ahubwo nabo nyene basanzwe araba agresseur mu bandi. Ijambo ni gwanyu Jean de Mutabazi twerekeza ku musozo. Murakoze kunyongera ijambo icyambere nagamba zenda kubire nuko ngaha mu Burundi turaganira abantu turavugana bo mu moko yose. Aha mu Burundi turaganira n'abantu bo mu bice yose ababahutu abatutsi baravuga ati turavye igitigiri c'abatutsi bavuye ihonya bwoko 94 yabaye mu Rwanda tukaraba n'abatutsi Kagame amaze kwicisha muri iyi myaka 30 abatwara muri ivyo bintu by'ingwano aho yironderera inyungu ziwe. Baravuga neza yuko Kagame amaze kwicisha abatutsi benshi mugabo yitwaza ivyo nyene byo ngo ariko agwanya ngo ariko akingira abatutsi. Aho rero mbamvuze nti burya muri zijya miliyoni 12 z'abantu bapfuye harimo n'abarundi abanyekongo n'abandi harimo abantu Kagame amaze kwicisha. Ico ni cyambere. Icya kabiri nkatandukira izi mpunzi ziriko ziraza ngahi wacu. Impunzi ziri ngahi wacu rero ziri imice itatu. Burya hariho abanyamurenge bamaze imisi baraje no kandi baje kera araheze imyaka bagura n'amaparcelle bagura amazu ahazamutakura Nyakabiga Jabe Kumusaga n'ahandi. Urumva turiko twarasabye turabivuga tuti murabe neza muri ayo mazu abanyamurenge baguze ntihagire impunzi z'abanyamurenge babagwanyi bazoza kuzinyegezamo. Twarabivuze kugira ngo ubushikanganje bw'intwara hagati buri kanure. Ama muri aba baheruka kuza twarabiboneye hariho abantu b'abasirikare n'abapolisi
bahunze bambaye umwambaro wa Kongo baravuga neza ati twebwe ntiduhungira hariya amaja mu Rwanda kubera bohava baca batwica canke bakadukoresha bimwe bita nuze sherakano bakabashira imbere ati ni mu Rwanda ugasanga barapfuye. Abo rero urumva ntiworeka kubakira. Abo basirikare n'abapolisi bambaye umwambaro w'Kongo barakiriwe. Arico gituma rero barabegeranije baraheza bararaba aho babakingira barabigizayo baja kure y'umupaka. Hariho rero n'abasivile, hariho abana, abagore n'abandi bantu batagwanye muri iyo ntuzeye batagiye mu ngwano. Abo nabo bahunze umutekano muke cyo kimwe nabo basirikare n'abapolisi bambara umwambaro wa Kenya bahunze umutekano muke, kandi cyane cyane bahunga ingabo za RDF zo mu Rwanda n'abajya abateroriste ba M23 kubera ibyaha bakora, ibyaha by'agahomerabunwa, ibyaha byo kwica indengerabutu ntuze zo kwica inzirakarengane, cyane cyane ibyaha byo mu ngwano kubera barabicira ubusa. Musanzwe muzi yuko gushika uyu musi nta busho M23 iraronka canke mu Rwanda hariya mu ntuze barabafata bakatababica. Hanyuma ikindi naco nagira nshikirize ni kuvyerekeye ihonyabwoko gerini na kabiri. N'ubu tuguma dusabe ko muri leta ryo kwemerwa, hanyuma rero leta y'u Burundi igaheza ikaja ku rugero rumwe n'inamashinga amateka na nkenguza amateka na wa mukubijejwe wa severe. Tuguma tubisaba kandi twize yuko bizoheza bigakorwa. Hama cyanyuma burya nagenda kubwiye yuko ngaha mu Burundi kuvyerekeye izi nzego turongoye ONPGH niye komite regional y'aka karere ijejwe gukinga no guhasha ihunyabwoko amabaturutse ku ntambara n'andi mabasinzikaza hagati y'akazi na muntu. Novuga nti nous sommes optimistes, twebwe kuri twebwe ejo ni heza, naho ibi bihugu byose biteza kugaba. Kubera iki ndabivuga? Haja mu Kirundi baravuga ati utukwa cyane ugatinda ugatota. Yego, uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nabo biri kumwe, amakungu yabahagurukiye twebwe rero nusomo optimiste yuko nabo nyene bazoheza bagafatirwa ibihano kujya twavuze ba Bemba, ba Laurent Gbagbo, ba Bashir, ba Charles Taylor n'abandi. Hanyuma rero nivyo uyu mugenzi wanje Adamo ari muri Etats-Unis yavuze burya zirisha mu kike zerekeza mpana, urumva? Nukuraba neza rero, nukuraba neza tugakana kugira ngo ibyadushikiye muri kahise ntibize bisubire kudushikira. Je turiko turavugana sanze ndi imfuvyi irini na kabiri, ndakunda kunuze kubivuga, naciye muri byinshi, twarabonye yuko igihugu kirimwo abantu benshi bazize ubwoko bwabo, baritwa ataco bazira. Namye ntanga urorero kuva 65. Rero tugeza twese gushira ingufu hamwe kugira dukingire igihugu cacu c'u Burundi eka n'ibihugu bibaye. Nakoze cyane. Reka tuje kwa Madame Space twerekeza ku musozo. Mwe mwibaza yuko izi mpunzi nkuko wabivuze mu kiganiro hagati yuko inzanyamarere mu vyagiye birabera mu Burundi yuko hanini ya impunzi z'abanyarwanda zageze zibigiramwo ukuboko. Urabona yuko n'ibimwe birashikira abakongomani, tubona yuko hanini yemwe birategwa umuzi wa vyose n'impunzi. Ubwo ntihazogera igihe dusanga impunzi cyane cyane z'abantu bavuga ikinyarwanda zinubwa mu burere, nubwo hoba hari ibikorwa bibi bishobora kuba bibabangamiye kubera yuko ahanini yabagiye bagira ukuboko mu bigenda birashikira ibihugu. Kuko urabona nk'ubu birimo birashikira igihugu ca Kongo. Navuga yuko ni consequence ya gentillesse y'abakongomani kuba barabakiriye bakabatunga ibihe byose bahabaye. Uno munsi bakabageze ku rwego rw'uko bumva yuko cette fois sasha no kuronka igihugu kiri mu kindi. Wa mugani wa ntuzenya wa Samandari n'umwami aho yamusaba yuko yo kwizingazingira gasago mu ngori ndani mu nyuma
akandoro kavuga ati cette fois utampaye ivyo nkeneye guturira akazu kiwanje ni yimukire. Urumva yuko guturira akazu kari ndani mu ngoro urumva yuko ico yarondi icarico. Nuno munsi tumwe twakira izindi mpunzi ari iz'abanyamurengeze zisanzwe zahamaze igihe kandi wona go muri muranara bari abagiye barirukanwa mu 2015 uko vyagaragaye neza yuko bari basigaye bafise kuboko cyane muri politike y'u Burundi ugasanga bagomba kwivanga mwitunganywa ry'igihugu ugasanga bagenda barakwiragiza ama propaganda hirya no hino. Mwe mwibaza yuko izi mpunzi ziyongera ku zindi twe dusanzwe wona gomba entre parenthèses twafise icyo itwambaye na nuno munsi leta y'u Burundi yambaye kubona ifise des exilés internes abajya bari mu mantuza mu makando de place na nuno munsi batarasubira ku mitumba yiwabo kandi tuzi neza yuko umutekano n'amahoro biramye mu gihugu cy'u Burundi. Nimona yuko ari remarque s'ajoute au mal bishobora kuzosubira kandi gutera ikibazo umuntu uza muri kazoza ku Burundi nkuko vyabaye muri nambere nkuko bimwe biraba mu gihugu ca Kongo yuko natwebwe mu misi imbere bishobora kuzosubira kudutera ibibazo kubera gentillesse y'abarundi. Wona gomba nibazo bimwe leta y'u Burundi yirengagije kugira ntuzenya gukura mu nzira harimo nk'ivyo byo kwemeza ihonya bwoko. Jambo nigwanya amadu sozera ikiganiro. Urakoze kandi kuma ijambo ivyo uvuze nivyo abarundi bafise umutima runtu n'abantu bama bakira novuga abashitsi. Impunzi je ni nk'umushitsi umuntu ajya kugana anyote washonje arondera aryama akika umusaya urumva n'umushitsi. Abarundi rero kubera ka kantu twakuranye abarundi benshi bakuranye sinzi ubungira nkumbure biriko biratituka mugabo imyaka yahera twari tuzi yuko umuntu ajya kugana ibyo ari ngombwa ngo umwakire n'ugweze umufungurire hanyuma umuhe naho akika umusaya. Mugabo biko biraboneka yuko ivyo bintu twogira ko twoza turagira abaswahili bavuga ngo hange twoza turagira ko hange twokwiyubara umushitsi wese si umushitsi wo kuryamika no kugaburira. Hari igihe abagomba no kugukuramo n'ijisho agasigara arya n'ivyo oye kubera aba yabonye aho biteretse. Nuko rero imyaka yagiye irahera twagiye turakira abantu batandukanye b'abatutsi bo mu Rwanda mugabo twariboneye muga hariho n'abandi batamenya ivyagiye biraba arivyo abantu benshi bama bavuga ati igishe kahise kukuri. Urumva baratondekanya uko maze kuvyumva baratondekanya kahise mugabo ntikigira kaja mu mashuri ivyo ntaco bimaze nibeje nyabuna mu ngiro kuko twakuriye bamwe mu bintu bigoye vy'amahonya bwoko naho bitemegwa i Burundi nugusamara biraheza bikigisha bigacisha bugufi ababikoze. None rero nosaba yuko n'ubu uye abo bariko barakinga amahonya bw'ubwoko ko basubira gusemerera kuba bijejwe bikemegwa hanyuma ibintu tukaraba yuko bigira yindi mforo bagerageze turabe ko vyohinduritse vyogira ico bihinduye mu gihugu. No kuvuga rero abantu bose baza baraza muri ico gihugu cacu baze baritabwaho mugabo bagira biyubara uko bose si karibu si shika muri isanze kubanza bakavyitondera. Sinzi ko nikwiye ku kibazo warumbajije. Ego murakoze cyane wacishuye neza watwekeza ku musozo nkuko twamaze kubivuga. Reka ijambo turihe Adamo niyo nkuru mwe mwibaza yuko ibi vya bigenda birakogwa hirya no hino aho usanga abantu barondera ngwinyenda muvano ya ndyogo misi yose ugasanga abantu baricwa taco bazira kubera umwikeko kaza gusanga
leta iradutse yisha abantu ngo twiketse yuko mumwe muragica umutegura kuko urabona yuko mu vyagiye biraba no mu Burundi ahanini vyagenda biraba mu bintu vy'umwikeko ugasanga ngo biketse ibi nibi ngaha ngo abatutsi barabangamiwe nk'intega na marangara ukazubona bararungitse igisirikare kigiye kumara abantu no munsi mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Rwanda ngo gwikeka yuko ngo ntuze ngo umuhari FDLR ngo ushaka gutera Rwanda ngo wagizwe ngo yuko wanakoze ihonyabwoko entre parenthèses ngo ry'abatutsi mu Rwanda ukacirunga iki gisirikare kikaca kigende kikarigita inzo zitazi nico zizira kuko 94 a 2025 nibaza yuko imyaka yaciye nuwoba yarigeze kuba ari muri ivyo byo kuvuga ngo mu mahonyabwoko uyu munsi nta ninguva afise zo kwiruka muga gusa nuko bavuga bati inkozi y'ikibiraramba kuko tumwe turaraba nk'ivyaha bimwe birakogwa n'u Rwanda ryakariva amakungu akavuga ati turateye ivyatsi ariko ntagire ibihano bishimishije bifatwa harimo nko kubacira ivomo n'ingabo nagomba z'igihugu cy'u Rwanda zemwe zahora zitumwa ko hirya no hino ku isi ngo zigenda guhagarira amahoro n'umutekano zikirukanwa bagasigara bari mu izinga ryabonyene bakabona yuko ivyo ngo barakora ate ibintu donative ya sauver l'humanité mwe mwibaza yuko uyu murinda hamwe wobandanya yuko bitazozana amakimbirane hagati y'ubwoko nagomba nanuno munsi dufata yuko ntivyari bishemeye neza ariko ku bana bari babanye ubwoko bw'ababantu n'abanyirotike ku bana bari babanye cyane nk'ibihugu bigenda bitwagwa n'ababantu dufate nko muri Tanzania u Burundi ahanini usta gusanga iyo bari ku butegetsi nta kibazo na kimwe vyigira biteza ahanini muguravyo no munsi ukara ibihugu wona gomba biri nyuma y'u Rwanda en grande partie uza gusanga ari ibihugu wona gomba vya bitwawe n'abantu bo mu bwoko bumwe umaze kubona ubwo bwoko bumwe ugasanga ibintu bice biteza akarere ibibazo mwibaza yuko murindi batawuvuye kubibaza uko bitazova bikwegera karambaraye Afrika muri rusangi turetse kuvuga gusa ngo Afrika yo ntuzenya ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko jambo ni gwanyu ku kibazo bajije ni ciza cyane ni kibazo kimeze neza ni kibazo gitahurika ni kubijanye cyane cyane kuri izi mpirimbanyi zijanye n'umutekano w'akarere jewe novuga ko iki gikorwa kitarashika ku mwisho waco kubera ko umutekano si ikintu coroshe cyane ntigitwara umunsi umwe ntigihera mu nyandiko gusa ahubwo nagomba babandanye basaba ati twumvise ko ibihano byafashwe n'ivyo mwagize neza ariko turakeneye action kuko harimo uburyo butatu leta mpuzamakungu ikoresha mu guhagarika intambara ahantu uburyo bwa mbere haba harimo ivyo bita ibihano nk'uko bariko barabikora uburyo bwa kabiri hagaca habaho ivyo bita ntuzeye bagashaho ivyo bintu vya peacekeeping iyo peacekeeping canke inzego za ONU zifise uburenganzira bw'utabara abanyagihugu zitariza kurorera gusa zifise uburenganzira bwo gutabara abanyagihugu ezi mpirimbanyi z'aka karere iyo zisaba ONU zirasaba ko ONU ikora ibi bikorwa si ubwa mbere babikoze si n'ubwa kabiri aho babikoze hose amahoro yaciye aboneka amera neza hanyuma akandi nagomba kuza ko ni ku kijanye n'impunzi ziri wacu itegeko mpuzamakungu ko umuntu ahunze aja kugana umwakira ariko nubwo umwakira ni vyiza kumuha impapuro zimwerekana ko ari impunzi zikamuranga neza ko ari impunzi ahaciye umuntu akamenya ko ari impunzi niko ibindi bihugu bikora niko za Tanzania zibikora ko Tanzania yakiri impunzi nyinshi cyane z'abarundi abari bahari bose bahabwa impapuro by'impunzi kandi bakicara ahantu hamwe ikindi gira kabiri numvise umengo gisa n'ikibazo impunzi kugira ngo igura gataka k'igihugu kanaka iremererwa guhabwa ubwene gihugu bw'ico gihugu ngo bice mu mategeko bige n'amateka y'igihugu biba bigoye hano muri za Etats-Unis ntibapfa kuguha ubwene gihugu gusa baramanza bakakwigisha amateka y'igihugu bakakwigisha ibyo ukenera kumenya hanyuma ukabona kuronka uburenganzira bwo kugura amazu n'ibindi ntibapfa kukuyorera ko gusa Burundi nabwo bukenera guca ubwenge kuko ibiriko biraba muri Kongo
ni impunzi zahunze mu myaka 30 irenga mu mategeko mpuzamakungu vy'ukuri n'abanyekongo ko bamaze igihe kirekire ariko aho nibaza ko Kongo yakoreye amakosa ntiyabavangavanze nk'abene gihugu nk'uko bateza kuba abandi bagumye basanzara ahantu hamwe bagumana ibipapuro vya Kongo ariko batabaha uburenganzira bwo kuba impunzi i Burundi rero iwacu vyari biza ko tumanza kuba hange tukaraba ko izi mpunzi twakiriye zironka uburenganzira bukwiye kwitwa impunzi impapuro z'inzira z'impunzi zibaranga ko ari impunzi bazigire bicarane nabo hanyuma twakira abantu kuko natwe baratwakiriye mu myaka yahera ikindi kigira kabiri ngomba nkebure kuko ibi byose bya insecurity kuko turavuga bihagaze ku kintu kimwe gusa canke ibintu bibiri igihugu cacu c'u Burundi kirafise ibibazo bitatu nyamukuru ikina kumanza gukemura kuko nicabikemura umutekano w'akarere uca uhagarara ikibazo ca mbere ni kubijanye n'ihonyabwoko yabaye mu Burundi 72-73 ibi bintu hakina kubikemura bwango hakina kwegeranya ibimenyetso vyose ko nazi barabifise ibi bintu bishira imbere bive mu nzira bive mu ntuno kuko iki kibazo nibagitora bacaca batora ikibazo c'ubwicanyi c'indege yahitanye umuperezida yari kumwe n'umuperezida w'u Rwanda ona ko ibibazo inkoramutima igihugu cyacu kitaratorera umuti ariyo mpamvu ubona abantu bose baguma bikubitako bakatwisigako ni ibibazo no kuvuga ibibazo bitatu nyamukuru igihugu cyacu kinakwigako ivyirindwi na kabiri kirana kuvyigwa ko batagusubira inyuma ikigirira kabiri ubwicanyi bwabaye mu 1993 habonetse ntuzeye Melchior Ndadaye no kuvuga ukurikiranye ni continuity y'ibibazo biguma bikurikirana kwa kundi nyene tatu igihugu cyacu kirana kwiga ukuntu president w'igihugu kanaka kororerwa hande kanaka ninde yari inyuma byagenze gute umaze gutora ibi bintu byose akakajagari kose ubona kaguma kavuruganga kajya karere byose bicaje bihagarara sinzi ko mumaze kubona mwe mutunza abana agenda batunze hariho umwana azi gukoma induru cyane abana babiri bariko barakina hari umwana umwe agenda gagusotora mugenzi we yaza gusotora mugenzi we gaca ko induru nyinshi gose uri umuvyeyi utaruhari wumvise ugwa mu mwana ariko arakoma induru uraza ugacucutira kuri ujya wundi mwana ugakubita bigakomera ariko wafashe umwanya ukicara ukaraba usanga wa wundi atera induru cyane niwe musotoranye wa mbere bisaba gusa ko umuvyeyi yicara akaraba neza na kabiri kidakimutse mu gihugu ciwacu kajya kajagari kazoguma kaza ndavuga nigendere kuko muribuka ko nababwiye wa munsi kubera ko ni ibintu vyugariye vyose mu majambo make twara shiraho ingabo koresha ubutegetsi koresha ibintu byose ikibazo kitavuye mu nzira kuko abantu bakoze iki kibi baguma biga ubundi mwanya buri munsi wo kwiga ibi bintu byose amatwa nsumira numvise ko hariho abantu bariko bitwara bava mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko muri leta d'office iri Burundi harimo abagizeho nyabwoko mu Rwanda ivyo ni ibintu bimwe bigenda bikurikirana kubera ko igihugu cyacu carasamaye mu kwerekana abantu bakurikira muri ibintu bijanye n'intuze na n'ihonyabwoko hanyuma umutekano urama w'igihugu cy'iwacu shoboka abarongozi bacu bo b'inkerebutsi bagakemura ibibazo vyabuze inyishu mu mwanya wihuse nta buhinga burimwo ni hari inzego zikwiye z'igihugu ibintu bakabishira ku murongo ibi bindi byose mwabona bica byicara hasi kuko ikibazo gifata sinzi ko mumaze kubibona ikibazo cyafashe u Burundi nico cyafashe u Rwanda nico cyafashe Kongo nico cyafashe na Uganda karako nagomba kugerezaho urakoze cyane ufise amatwi niyumve wawo ndi gucyo nkimabwira ishengero murakoze urakoze cyane nuko rero tushitse ku musozo w'iki kiganiro dushimire cyane abatumire bacu bashoboye gutanga akanya kabo bakitaba kino kiganiro Jean de Dieu Mutabazi turazi yuko akanya atari kirenga ariko kumwe n'amabanga mujejwe mwavuze muti reka tuze dutera ijoro jambo dushobore kuyagira abarundi n'amakungu
bamenye ibintu biraba, bamenye n'ibituraririye hamwe iki na kiriya kitokogwa. Tubakengurukire cyane kuba mwatanze akanya kanyu, twizera yuko n'ikindi gihe niyo twabakena kubikora ko yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Naje nyakuba mumenyesha makuru waremesheje ikiganiro, ndabakengurukiye kubona mwahaye urubuga umugango w'intadebukirwa Radebu dusanzwe twumva kumwe n'abatake kuri ibi bibazo bihanze Uburundi n'aka karere. Nkaba nizeye yuko nimwaheza ku iki kiganiro mwaheza kugitunganya muzoza mukaturungikira kugira ngo tugisangize abandi bagenzi bacu. Nkaba nonge kandi gusezera aba bagenzi banje bari muri Amerika bakaba no mu Budagi twafatanije kuremesha iki kiganiro. Mwakoze cyane. Uwundi muntu dushimira ni Madame Space Caritas Meya mu gihugu cy'Ubudagi uri ntatangwa. Tugukengurukire cyane kuba igihe cyose tugukeneye udu umwanya wawe ukita ibiganiro vyacu kazi ukayagira abarundi n'abarundikazi, ukayagira isi, ukabashikiriza ibiwe gukogwa kugira amahoro n'umutekano ha mu gihugu cy'u Burundi mu karere na Afrika bishoye gusasagara. Tubakengurukire cyane, twizera yuko n'ikindi gihe niyo twabakenera kubikora ko yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Ego cyane nzobitaba, ndakengurukana jewe yuko mwibuka nkasangira ikiganiro n'abandi kugira ngo turabe kabakiye birere byacu muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma na cyane cyane ahasinzikaye muri iki gihe yuko bo kwikubita agashinyabuna bakabona yuko ubu hari hageze ko duhagarara neza tugakorera hamwe tugasabikanya ibyo dufise inyuma y'igikoroni, kuko ubu ntibazokwitwaza abariko baragira amabi ngo bahenzwe ngo n'abakoroni. Ubu ube nibo bokwikebuka ahubwo bakareka gukoroniza bene wabo bitwagije amahonyabwoko yo mu Rwanda. Aba n'abandi barayaronse mugabo barayabayemwo. Ubu hageze ahubwo ko twicara hamwe tukabana neza atawandya wangura muri kariya karere. Murakoze kandi ndashimiye nabo twari kumwe mu kiganiro n'abatwumviriza muri rusangi yuko boza ari benshi n'abafite ibibazo canke bashaka kuja mu biganiro bakazoza ari benshi. Murakoze cyane. Ubundi dukengurukira ni Adamo Niyonkuru. Adamo Niyonkuru tugukengurukire cyane kuba washoye kwitabira kino kiganiro. Ntivyari vyoroshe, twazi yuko umwanya wa Amerika udahura n'uwa Afrika. Tugukengurukire cyane kuba mwafasha kanya mukitaba kino kiganiro. Tunizera yuko n'ikindi gihe niyo twabakenera kubikora ko yuko muzotugamburukira mukatwitaba. Egome cyane mumenyesha makuru, ndabashimiye nanje kuba mwanyizeye mukampa kugira icyo mvuze kuri iki kiganiro mwari mwatunganije kuri radio Reveye. Hanyuma ndashima cyane ko mwaduhaye umwanya tukagira icyo tuvuze mukatubakiye kubijanye n'umutekano w'akarere turimwo, hanyuma ndetse n'umutekano w'isi en general. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza, umwami abahezagire rwose. Urakoze cyane. Abandi dukengurukira ni wewe watwumvirije kuva mu ntango kugera mu mpera z'iki kiganiro, aho mwatwumvirije muri hose mu mpande zine z'isi. Tubakengurukire cyane, murabahizi. Office akakubakiye urashobora kutwandikira kuri address email ikurikira renapeburundi@gmail.com. Mashobora gushikiza ibibazo byose mufise, ndetse unakeneye nawe kuza mu kiganiro ufise aka canke kariya kakubakiye, urashobora kwitaba ibiganiro bitunganywa na Radio Reve, kuko Radio Reve ntikumira. Radio Reve ni y'abarundi bose. Radio Reve niyo abayituye bose bafisa akababakiye. Kuri mikro mwari kumwe na Prof Deo Munezero. Nkuko vyama, uhoraho Imana ibarinde mu vyanyu no mu banyu, naho ubutaha mu bindi biganiro nk'ibi nyene. Murakoze. None bane urupapuro rurakura rukoma umwana, iyangiro ry'umuheto sinsinzi n'ukugaba n'ukuganza.
gafina hafikiye ni mu buja twamazemo ibinjana nimukipagire kahise n'abitande ngo muse n'abandi mukabasinda bibazwa icanye muzotogwa n'abagazura ivyo twahabiye bitume bibaca mu myanya y'intoke Chakumuchamo wachongera chikabana bagika igarigo utazisigarego mwana ndi muriko mwana ndi muriko chakumuchamo wachongera kwa muze muchiche muganyo chikwa Burundi bejo chikabana bagika utazisigarego